amapironi mashasha yarubatswe ashobora kuja ariko amaterne abiri. Igikorwa cyo turakora no munsi twatanga igikorwa cyo kumanika insinga. Twatanga cyo kumanika insinga uyu munsi mu gatondo ka kare twahereye hari kuri pilone iri hajya hegereye wa Karede tutangura kumanika insinga duteraguza i poste Birizi. Nukuvuga rero ikibazo kibereye muri Kenya kirashobora gituma no ngaha mu Burundi dushobora kugiraho ingorane kubera ayo marezo ari interconnect. Rero irezo interconnect irafise cyo twokwita avantage na inconvenience. Yese zakunzi ba Shine TV reka ndabikaza ngenda bashima mwese mukomeje kudukurikira wabana mu gihugu cacu ciza c'u Burundi waburi media spana nabwiye ngo big up son and don't give up. Yes giye cyo ntango gukora ikiganiro ango majambo nkunda kubwirana kudashika intege gushika intege ni ntabwo imwe ituma umuntu asubira inyuma bigatuma adashaka kwiterambere kandi byari gukunda ugakora cyane ugatera imbere kora cyane wizera Imana bisigaye biragenda neza. Yes niko rwo rugamba nyene ko gukunda igihugu cacu niko rwo rugamba ko kumenya ko nubwo hari bitagenda neza nubwo hari twavuga ngo imyidogo itandukanye nukubabwira ko bari ku kazi. Yes twagarutse muri Regidezo. Murakoze cyane nkuko mubivuze ubu trezore dufise niniya cyane ngiranije n'igihe n'abayobozi mukuru ko nasanze dufise mu bigega amafaranga ari munsi ya 4 miliyari munsi y'ubusa, ariko ubu tukaba dufise amamiliyaridi arenga 150. Urumva yuko hari ikintu kiniya cyane cyakozwe. Jewe rero icyo mvuga sinabikoze jenyene, twari kumwe abayobozi bamfasha hamwe n'abakozi ba Regidezo, nitwongereje ingufu mu gutoza amafaranga twaciye, hanyuma turoza n'ingufu mu gurepara amapane bayabaye hamwe rero no gukoresha neza ubutunzi tuba twarose. Jewe ko niyumva sindashikaho nshaka, sindashikaho niyumvira gushikanisha hamwe Regidezo, cyo gituma icyo kibazo ngo uyumva gute ubu sino gikwishura ninamara kubona nashitsaho nipfuza, nkabona abene igihugu bose barafise amatara, nkabona abene igihugu bose barafise amazi, nkabona aya mapane yose azaraba yaraheze, niho ubatse uyumva gute kuko nunda cyari ku kivi no turacyari ko turakora dukora amasaha 24 ku 28 kugira ngo iyo ntumbero twihaye iyo hangiro twihaye tubishikeko. Ko murazi neza ko uburundi dufise mu Burundi dufise ihangiro twihaye uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040, uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2060. Kugira dushike kuri iyo mbono kazoza nuko Regidezo ishobora kuba ihagaze neza, kuko aho hose ushobora kwashika utafise amazi akwiye, aho hose ushobora kwashika utafise amatara akwiye. Kuvuga amazi n'ubuzima, amatara nayo ni yatuma igihugu gitera imbere. Gifasha bavuga ni moteur development. Rero akazi kacariho tuko turakora kandi maze gukoreka n'ivyi cyane, haba mu kugwiza umwimbu, haba mu kwagura imihora, mugabo turashika kwihangiro twifuza uzoshikako. Murakoze. Ego twari twayivuze igihe twagira deviation y'umuhora wa Gahongore tuminja ngaha muri poste Birizi, kijya gihe habaye coupure generale, kuvuga ko ujya mu muyaga nkuba bava muri Gahongore washika twari twakufise, mugabo ubu urashika naho hazara pension, naho udashika wose ngo twatuwiteze. Bwa mbere bwo harabaye guhindura niveau dotation, muyaga nkuba waza ari ensemble kV, tukawuhindura tukawushira muri 30 kV. Izo transformation ziratuma haba deperturbation. Hamikini naco nuko uyu igituro turiko ngaha ni igituro gishasha, igituro gishasha gitegeza gukorana n'ibindi bituro byari bisanzwe bihari. Rero igituro gishasha bidasaba yuko les parametres zo gaha aha kuri kino gituro zihura na parametres ziri mu bindi bituro. Izo rero parametres zitaba zihuye, zitaba ari zimwe, ziratuma haba deperturbation, ugaca usanga amatara aracitse. Kubera iyi mihora nkuko twagize deviation umuyaga nkuba ushikira ngaha mu Gahongo mu Rubirizi, tuja tuhereza poste nord, naho poste nord igahereza ibindi bituro, bituma rero
perturbations zibaye nk'akadefo kabaye nko mu Kamenge canke wanagoma mu Kanyosha canke n'Igitega gashobora gutuma haba déclassement yo ngaha mu Rubirizi kuko amarore canke ivyuma vyestaye ngaha ni ivyuma de dernière génération bitemera ko akadefo na kamwe karenga hangana na gatoya ugasanga wanagomba le temps de réaction cyangwa le temps d'action iba intonya cyane mugabo ugasanga n'akadefo katari gakwiye ko katuma haba icika ry'amatara izi zozo kwera ari shasha ziri kuri dernière génération zibona ko ari defo bigatuma haba déclassement ni biro bica bituma turaba tuti mbega ya tado kupire tuyiregre gute ibi bituma rero hazara perturbation mugana nako turiko kwivi dukora kugira ngo dushobore kugira ama réglage hamwe ama parametre y'ubitiro nk'igitiro cyo mu Kamenge ajya kuri RNE bihuwe n'ama parametre ari ngaha kuri poste Rubirizi. Ikintu novuga nuko nkuko nababuye ko umuyaga nka twarawuhinduye tuvana kuri 100 kV niveau dotation tutwara kuri 30 hanyuma n'insinga za deviation zitwara umuyaga nkuva ngaha kuri kino gituro genda kuri poste noro nazo nyene hariho la puissance zitarenza mu gihe twaturonka megawatt 50 zije kuri rya linye ya Gahongore gushika mu Kamenge kera ubu muhora mubona uja kuri poste noro nta megawatt 50 zishobora gushikana bishobora kurenza megawatt 40 uko urabye dimensionnement ya section ya câble section ni 120 akari yahora ari 240 hanyuma kandi mwomenya yuko niyo niveau dotation ya moyenne tension atari vyiza ko tuyirungikamwo umuyaga nkuba mwinshi cyane nka 50 kW si vyiza yuko na 50 megawatt siza yuko umuhora wa moyenne tension ushobora gutwara izo megawatt zishika hiyo hama ikiri novuga nuko twakoze ngaha kugira ngo tushobore twakira umuyaga nkuba mwinshi ushoboka uvuye mu Gahongore nuko hariho cyo twokwita imihora canke ama départ abiri ubu akura umuyaga nkuba directement ngaha ayo ma départ abiri ni nka départ Cyarama hamwe na départ Fabrimetare yo ikikura umuyaga nkuba directement kuri kino gituro ucugenda muri izina ya Fabrimetare ibindi twawurubika muri départ Cyarama no kuvuga za Tenga za Rubirizi za Quartier Somali hamwe na mu Cyarama murakoze cyane nkuko mubizi gihe twavuga yuko turiko turadevia umuyaga nkuba wava muri poste Gahongore uja kuri RNE hariho kubaka hagati ya poste Rubirizi na poste RNE ariyo dispatching nationale guhindura ingene ajya amapilone ameze amapilone yarasanzwe hari amapilone ya simple terne utwo turagira double terne kubera umuyaga nkuba uzova mu Rubiri uzova muri Ruzizi truwa utegerezwa kuzogenda gushika kuri poste nord kuri poste nationale dispatching nationale rero ijya muhora wa rusanzwe uhari ushobora gutwara umuyaga nkuba uzo waba megawatt 80 shasha zinjiyemo zivuye muri Ruzizi truwa na 50 zahora ziva mu kwekura Kapuseze na Ruzizi ya kabiri ijya muhora rusanzwe uhari ushobora gutwara umuyaga nkuba wose nico gituma nta bushobozi ufise gutwara umuyaga nkuba wose nico gituma byaca bisaba mu vyiga twagize twasaba yuko uyu muhora uri hagati y'itronso ya hagati ya poste Rubirizi na RNE tuhindura kagira double terne ubu rero mwabonye yuko amapilone mashasha yarubatswe amapilone mashasha yarubatswe ashobora kuja ariko amaterne abiri iko turakora no munsi twatangwa ikorwa cyo kumanika insinga uyu munsi mu gatondo ka kare twahereye hari kuri pilone iri hajya hegereye wa Karede tutangura kumanika insinga duteraguza kuri poste Rubirizi iko twakoze uyu munsi harimo cyo kumanika izo nsinga harimo cyo kuguma tugira parametrage
yo ngaha le regrage de paramètres ngaha kuri poste Rubirizi harimo no gukontorora yindi mihora ihanahana imihora ihuza ibituro aho abafundi bamwe bariko barazunguruka muri iyi mihora kugira ngo barabe ahantu hose hari akagorane bashobora gusura. Twebwe muri Regideso dukora amasaha 28 ku 28, dukora iminsi 7 ku minsi 7 turakora. Niyo twamara guheza ibikorwa turimo tukamara guheza kugira parametrage y'amaparametre yose ari ngaha ku mayigipima yo ngaha tukagira cyo kimwe n'ayandi maparametrage y'amaparametre ari ku bindi bituro tugaheza kubaka ujya muhora mwabonye twatanga gushira ku insinga twovuga yuko ibintu by'ikigagurika vraiment bizogabanuka cyane. Mugabo ngo mvuga yuko iyi mihora dufise hagati mu gisagara nayo nyine irashaje. Ijya mihora ya distribution ihereza amayizine cyangwa ihereza amazu cyangwa amakaritiye arashaje. Iyo mihora irashaje. Mugabo hariho umugambi turakora niwo mugambi wamara guhera niho atwoca tuba tuti ikintu cyitwa ikigagurika cy'amatara kirahagaze. Hamikiri no kuva mu kirego cy'amatara. Iyi mihora dufise interconnected. Iyi mihora dufise interconnected n'ibindi bihugu. Ubu tufatanye n'u Rwanda, tufatanye na Congo, u Rwanda ufatanye n'Ubuganda, Uganda ufatanye na Kenya, mu mizi dufatanye na Ethiopia. Akagorane kabaye mu gihugu kimwe karatuma n'ibindi bihugu byose bishobora kugira ingorane. Kuvuga rero kugira izo interconnected regional harimo ibyiza nuko tuzagwahanahana umuyaga nkuba ibi navyo nuko kagorane kabaye mu gihugu kimwe gashobora gutuma n'izindi bintu bihugu bagone gashikayo basanga harabaye déclassement mu bihugu byose bihanahana amatara. Murakoze cyane kuva baye deviation hariho ibintu bimwe bitatworoheye neza mu gutanga amatara na cyane icyo notangura kuvuga nkuko muyibona tugize deviation umuyaga nkuba twarawuhinduye tuvana kuri megawatt kuri kilovolt 110 turawumanukana tushana kuri kilovolt 30 kugira ngo dushobore kurungika kuri poste noro haje bita mu buterere kuko uyu muhora mubona nkuko mubona ngaha uyu muhora uriko insinga zitandatu kuvuga hariho umuhora uwo insinga zitatu ugenda directement ukominikana n'ayandi ma poste ni naho rero utuma ubu hariko harabaho ama perturbation kubera ni ukominikana n'ayandi ma poste kuvuga rero no les paramètres turegera zica muri uyu muhora uja kuri poste noro rero hakunda kuba les perturbations zivuye kuri ama parametre kugira yose ategeze kuba aho asa ayo kuma ama parametre nga mu Rubirizi ateza kuba beze nk'ama parametre yo kuri poste noro kubera poste noro ikihereza nka poste SNL gaheza na poste RNE naho nyene bisakwa yuzo zozo bazifise ama parametre amwe iyo habaye nka kabazo kavuye kuri depart imwe iri kuri SNL karatuma k'impact nivu karatuma no ngaha hashobora kwa déclassement kuko ama equipe mayinga ica yesta ngaha y'amarore n'amahoro two kwita interja akadefo kose kabonetse ica ikabona igaca ikupa kugira ngo ivyo babiri ngaha ivyo nonekane. Rero tugiye turaba tuvuze tuti niki kicuba carahindutse kitameze neza cyane kuko amre bwobwo uyu muhora uja kuri poste noro ushobora gutwara megawatt 50 zarisanze ziva kuri poste Gahongwe aha uri regre kushika kuri megawatt 24 urumva yuko haro megawatt zishika nka 26 udashobora kurengana ngaha ariko kare tugikoresha ujya muhoro wa 110 zashobora kurengana. Hanyuma ikindi no vuga nuko navuze byerekeye ama parametre bisaguza turagira gute turaregra kugira abe cyo kimwe abe conforme n'ama parametre ku bindi bitungo dufise. Hanyuma nk'abantu mugabo barahura ngaha directement ama départ ava ngaha directement agenda mu mihana canke mu mahinguriro ico kibazo cyuko ama perturbation bobo nikibafata kubera urumva dufate ngariho izindi hariho uwundi muhora uhereza ijya izine fabrimentale nta kibazo igira kubera yoyo nta ma parametre bisaba kubaregera uko ni nkuko kurahereza umukiriya. Iyi depart yindi nkuko nayivuze tuvuye ngaha turagaburira
ibyo bita depart Carama yahora iva hariya muri yahora iva kuri RN mugabo tuyikuriramwo ngaha kubera iki yaba depart Carama canke depart Fabrimetare ziva mu ngaho bambe ko nababwiye yuko uyu muhora nturenza megawati 20. Urumva tuce duzicishamo byose tutubane tubicishe kuri RN cyoce biza kuba byinshi cyane wogumaho niwoshobora kurengana. Nje twaje tugira muri nderero muri bikoga twakoze nuko twagabanije imiho amadepara amwe ashoboka tuyakuriramo ngaha kugira ngo uyu muhoro genda kuri poste no mega nkuba wa amadepari abiri buze gucamo. Nico gituma aha hariho nka depari Fabrimetare ishobora gushika kuri megawati 8 na depari Carama ishobora gutwara gushika kuri megawati 4. Urumva izo 8 uza nizo zino tuba 12 urumva ko oro ngaha utarenza 24 hamwe twozicishamwo obasike cingaye zonyene 12 ushobora kugaburira ayandi ibindi mihora canka ayandi madepari. Nico gituma rero twaciye dufata yuko amadepari tubona ko ashobora kuva ngaha tubanza tukayavanamo ngaha kugira ngo tugwize mega nkuba uba ugahongore uve gahongore kuko nk'ubu yaba yo tuvuga tuti yaba poste yaba depari ihereza ya Fabrimetare canke Carama twe tubicishemo ngaha bari gusanga umuyaga nkuba uva muri ajya masantrara 3 wabaye muke cyane uva ntiyateza kurenga 24 mugabo urumva ko dushobora gufata tukaronka 4 megawati zija muri depart Carama ugashushira ko na 8 megawati zigenda kuri depart Fabrimetare hamwe na za 24 zishobora kwemera kuca muri umuhora kuca kuri RN. Urumva gushika kuri poste no urumva cyufata 12 gushirako nizo 20 na zine urumva gushikana 30 n'izindi harimo akarusho gatoya. Rero mugabo murumva n'ubundi ya mwenye mutwa dufise bava kuri za ngombe 3 dushobora kutora wose. Iyo ni ingaruka no vuga ngaruka mbi tubona ubu mugabo twovuga amaja mu maki uyu twahuje bwa twe turifashisha n'umuhora wifata kibanza mugabo wifata kibanza tuma tuba turakira ivyo bike basi mugabo ivyo bikenya birengana. Hanyuma rero hari nk'abantu batazi iby'ubuhinga ashaka ati none kubera iki habaye perturbation igihugu cyose kicaki kibura amatara. Iyi mihora uko nakubwiye iyi mihora yose irafatanye. Urumva nakubwiye uvuye ngaha uhereza poste nord kuri poste nord ushobora gucihereza poste SNL hali mu Buyenzi ushobora gucihereza poste dispatching national igacihereza igaceza poste ozone igaciza gufatana na poste sida hali mu Kanyosha. Hanyuma poste side gacigaburira ari amakartie yo muri za Kanyosha za Kibenga. Hanyuma uvuye kuri RN ugacuhereza barage ya Jiji uciye kuri poste Kabezi. Hanyuma ugacuhereza na Gitega nika kibandanye kacihereza na Muyinga kacihereza na Rusumo. Urumva hanyuma uvuye muri poste side kacihereza ijya barage ya Ruzibazi. Urumva ko yose amabaraje yose arafatanye, amaposte yose arafatanye, amadepari yose arafatanye. Rero akagorane kabaye kuri poste imwe gashobora gutuma amaposte yose ashobora kugira ikibazo ashobora gudeclash, gashobora gutuma n'amasantrale yose ashobora kuvamwo gushika no ku masantrale ari hakurya atari mu Burundi, kuvuga nka santrale iri muri Kongo y'Uruzizi ya kabiri, kuvuga na santrale iri muri Tanzania cyatwo kwita Rusumo. Kibazo kibereye ngaha kirashobora gushika no mu Rusumo, kirashobora no gushika no muri Kongo. Ni nkuko nikibazo kibereye mu bindi bihugu biri kure nko muri Kenya canke mu Buganda, kiratuma no ngaha mu Burundi tubura amatara kubera tufise les réseaux interconnectés regional. U Rwanda turafatanye,
Tanzania turafatanye, Kongo turafatanye, hama u Rwanda rugafatana n'Ubuganda, Ubuganda bugafatana na Kenya, mu minsi tuba dufatanye na Ethiopia. Nukuvuga rero ikibazo kibereye muri Kenya kirashobora gituma no ngaha mu Burundi dushobora kugiraho ingorane kubera ayo marezo ari interconnected. Rero iyo rezo interconnected irafise icyo twokwita avantage na inconvenience. Avantage turahanahana umuyaga nkuba muri byo bihugu byose bitandukanye cyangwa marezo atandukanye. Inconvenience nayo nuko akabazo kabaye mu gihugu kimwe cyangwa mu gasantre kamwe cyangwa mu karegio kamwe gatuma ibihugu vyinshi cyangwa amaregio menshi agira ikibazo basanga yose arabuza amatara. Ego hariho le protection tuza turashiraho rero posanga tweza igihugu cyo zakiresitara ama protection yayo no ngaho turafite ama protection yayo turagerageza mugari higiye rusanga bitakunze kuko hariho umwanya bimara. Chaque protection yose irafise le temps de réaction. Yo rero iyo temps de réaction yo pane ize ugasanga iranyose cyane gusubira kuri temps de réaction no kuvuga usanga twabaye twese twagiye muri noir kuko hari igihe urabishiye ugasanga Burundi babuza amatara yose, u Rwanda babuza amatara, Ubuganda babuza amatara na Kenya kabera cyane. Ivyo ntiba ngaho nyine mu Burundi no mu bihugu byo biteye imbere hariya ziburaya mu bise byarigeze kuba aho usanga ibihugu nka bingahe byose bibuza amatara cyane kubera biye interconnect. Navuze ko muri interconnection hari wa avantage hakabona inconvenience. Turagerageza gukingira mugari igihe usanga naho twagerageje tugakinga ibishoboka byose basanga twikingiye a 100%. So ni nkuko nariko ndabisigura urumva amatara y'Ibujumbura, amatara y'Igitega, amatara yose arahura novuga ko ahura. Rero ikibazo navuze ikibazo kivaye Igitega kirashobora gutuma Ibujumbura gishikayo cyo ikibazo kivaye Ibujumbura gatuma n'Igitega kubera byose iri interconnected fatanye. Ego nkuko bivuze tugiye muri dispatching. Aha naho turabona ko dutanguye gukwega insinga uzambika ku mapirone uko ikorwa cyo kubaka amapirone cyaraheze ure twatangiye igikorwa cyo gukwega insinga twambikiza insinga kuri ayo mapirone kugira ngo murabona yuko kare nkuko nene namaze kubisigura izi pirone zahora ari simple terne ubu nayo ni double terne. Turambika rero insinga zose kuri ayo materne yose kwa arabiri hanyuma umuyaga nkuba ushobore kuzosubira gutangura gucamo muri bino mezi. Ikize tweza bene igihugu nuko uyu muhora turiko turubaka n'umuhora ufise akamaro kanini cyane mu gihugu uko uzocamwo megawatt zose ameze zishika 138 mu gihe horacamwo megawatt 50 zonyene. Muravye rero imigambi dufise y'imbono kuzohingura ubutare uzokoresha mu ma industry murabona yuko uyu muhora uzogira akamaro kanini cyane ku bene gihugu. Hanyuma uravye ubutwe turakoresha dukoresha ingufu nyinshi cyane kugira ngo ibikorwa birangire umwanya twabihaye uwo mwanya ntizo tunawushikire nico twakoresha ingufu nyinshi cyane no kwa Mungu turakora no mu gihe turakora gushika nka saa 6 z'ijoro usanga tukiri ku kivi turaba kugira ngo umwanya ushobora kuba muto cyane kugira ngo ibikorwa birangire amabene igihugu asubire kuronka amatara atavyo gucigagurika bisubiye ku hafi. Abakozi ba Regideso ico nababwira nuko bobandanya bongereza ingufu kuko ishira hamwe ni Regideso niyo bova ko ari kiramwe moteur development. Abarundi bose babahanze amaso nk'uyibihe turimwo by'ukwaza ari amakupire kuri ibikorwa arabiyumvira yuko Regideso ari kwirakora. Rero je cyo nobwira abakozi ba Regideso ntibumva ivyo bavuga hanze ibakomeze ingufu hanyuma berekana ivyo bashoboye bima amatwa bavuga gusa twege twereke amakungu cyangwa abarundi tuberekeje ibikorwa byonyene ko ndazi neza kubikorwa ivyo bizokwemeza abo bariko baridoga abo bariko bariyumvira nabi Regideso no babwira nimwe ni mukore mukomeze ingufu uko mugume ku kivi hanyuma ibikorwa byo nibyo byivugire. Murakoze ko turabereka ibikorwa bikora ko bitandukanye kandi bya bikorwa byiza bishimishije. Amwe amajambo akunze gukoresha no kuvuga ko mwahombye hari abantu bapfuye ibintu ko bimeze igihe cyose ariko barakora wowe urabona ko umengo birashoboka igihe cyose umuntu ari inyuma y'umupira canke ari inyuma y'ikibuga yamabona ko umengo abari inyuma ntibariko barakina nabi ugiye ngo yari guhereza urya wundi ngo yari guhereza urya ariko kubera ko strategy baba bakoresheje cyangwa ibyo baba barize bo ntadushobora gutahura. Yes ni muri ico gihe
muri urwo ruganda nyene canke muri urwo rugamba turimo kubabwira ko Regideso iri mu kazi. Guys, twese tuba mu gihugu, twese dukenera amatara ku munsi ku munsi, twese dukenera ibintu bitandukanye, ariko nagenda babwire ko importe ibintu byose dukenera, menya ko hari abantu bari mu kazi, menya neza ko Regideso iri mu kazi, kandi akazi gasanzwe aho ushobora kwiyumvira gusa ko koba ari akazi gasanzwe. Ivyo bikaba bahindura ibintu bimaze imyaka myinshi novuga ngo myinshi cyane biriko birakorwa. Ivyo kugira ngo bifatire umwanya bigarukane ku murongo bisaba ko ukora ico gihe canke ushobora ibishoboka byose kugira ngo ibintu bisubire ku murongo. Yego me harimwe ibipfa, yego me harimwe bitagenda neza, mugamenya neza ko n'umugani w'ikirundi bavuga ko atagapfuye atagakira. Reka twemere novuga ngo umuvyeyi ari kugise niko nama ndabivuga, ari kugise ararahira ko atazosubira gutwara inda, ariko yamara kuvyara savyara wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatandatu ya nigo rugamba novuga ngo Regideso irimwo no munsi aho iri mu kazi katoroshe mugabo gakenewe, kadashobora gutahwa n'umuntu uwo ari we wese ariko gakenewe. So naho nyene turiko twaje kuri terrain aho ariko barakorera, aho basanzwe bariko barazana insinga biraba bingora kuvuga ko yakona n'umutekinisiye wo muri ashaka ko bivuga mu buryo bwiza, ariko ivyo ndiko ndabona ni nako barahindura. Urumva guhindura insinga zimaze ya myaka yose ishaka gusiporta siri na matrompa umengo yaravye 38 kW nimba ntihenze, mugabo bakabiduza kugeza kuri 150. Urumva iyo ntoze ihari ni ibintu byinshi cyane, ni ukuvuga ngo ni ibiharuro byinshi cyane bituma bakora ijoro n'umurango kugira ngo bigende neza. So guys, reka tubashigikire, reka twirinde twihangana. Regideso yari yatanze itangazo ravuga ko egome sefe nkuko bari babivuze amatara igaraza aracika, mugabo igihe yagenda akamara iminsi 2 iminsi 3 urugezo usigo turiko mwarabonye ko ari cyahindutse. Ico cyahindutse ico bariko barakorerako kugira ngo kwakuyabura umwanya wose navyo bihinduka. Rero ngaha muri Rwakarede naho basanzwe bageze ariko barakora, ubona ko ibintu biriko biragera ku musozo. Twige kwihangana, twige gukora cyane, twige gukunda igihugu, ahubwo dushime cyane abarongoye canke abakozi ba Regideso bariko bakora ijoro n'umurango kugira ngo bya bindi bigende neza. Hari ikintu kimwe mpora mbona bariko baravuga genre abantu usanga bariko baravuga inyuma batera ama commentaire bakavuga ngo bariko barabura ibintu. Ndagenda abwiza uko no muri Regideso indani ndagenda abwiza ko amatara acika kandi kujya acika iwanyu no muri Regideso niko acika, kandi bataronse group naho nyine bahagarika akazi nko kandi bose babagahagaritse. So guys, nukumenya ngo murabona ko ariko bakora ijoro n'umurango kugira ngo ibintu bigende neza. Mwana byavuye mu rubirizi bigeze ngaha bagomba bashire kuri Spaching National iri ngaho hepfo ngaho uri muri Rwakarede duhagaze ngaho razi ahiri Spaching National. So guys, reka dukore twihangane, turindire tugire kwihangana. Jeje amuza kukubwira no musi nijye kukubwira ko bari mu kazi. Bari mu kazi, reka tureke bakore, reka tubaho umwanya kugira ngo nabo bakore batekanye. Oriye ko batse intege ahubwo tubatera intege. Oriye kuvuga ko ibi bitagenda ahubwo tudushima Imana ko hari umuntu atubonera kure akaba ari karaza guhindura ibintu, kubera ko nibitohindutse no tuzokwama hahandi nyene tuvuga ngo gutera intambwe. Hariho ibitekerezo byose bikononekara, reka rero twihanganira ibyo byo kononekara, twihanganire ibi bise umwana niyavuka ndazuke tuzo tamba. Yes, dushikira igihugu, dushikira bariko baragikorera neza, muriko baragikorera neza. Je vous jure Regideso noyishira ku mwanya wa mbere kubera ko même si hari biriko birapfa, hari biriko birakira kandi ibyo biriko birakira muzobana ni mwabishikamo. So reka turinde twihanganye, reka dukore cyane, reka twizere kandi tunabasengere kugira ngo ibintu byose bikomeze kugenda neza. So guys, ciao nanje kubabwira ko ibikorwa biraremvye, numucika intege, mukomeze ntimu giving up. Ciao.